Igenekerezo rya 20 Gitugutu 2021 ishirahamwe FCBN rihurikiyemo ayandi mashirahamwe asanzwe akora ibikorwa bijanye no gukingira ibidukikije ryatunganije ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega uruganda ku mugambi wo kubaka urugomero rwa Rusumo ku ndongozi eka no kwasanzwe bariko barangura uwo mugambi. Ihangiro nyamukuru y'ugo ruganda kwari ukwirimbura kudondagura intambanyi zabaye badasize inyuma kwishima ku ntambwe nziza uwo mugambi ubashikanyeko, bacaboneraho kandi n'akaryo keza ko gutahura uruhara rw'umwe mu kugira baze bashikire ryaterambere irama. Engineer Habimana Arcade, umuhanuzi wa musanteri ya komine Giteranyi ajejwe iterambere n'ibiharuro, aducira ku mayangi akamaro uwo mugambi wabazaniye. Yego cyane, ibyo bikorwa byaragize akamaro cyane kubera nk'ubu abene igihugu hageze gukingira ibidukikije, haratewe imigano, harategwa ibiti bitandukanye, harimbwa imikobeko kugira dukingire inkukura, haratanzwe akazi katari gake ku bene igihugu, barashoboye amafaranga bakuyemo barashoboye kwikenuza mu bitandukanye, bongera kandi barakingira n'indimo zabo. Ibyatsi bateye ko kuri iyo mikobeko barigaburira ibitungwa. Ubu rero harubatswe n'ivuriro ku mutumba wa Bugoma muri zone Ruzo. Ego harubatswe kandi n'ikigo c'imyuga, aho muri icyo kigo c'imyuga bacubatse muri zone Ruzo ku mutumba wa Ruzo kugira abene gihugu bashobore kuronka abahinga abana baho bamaze bashobore kugenda kwiga imyuga itandukanye na cyane cyane nko gukora amazi, ego gusudira. Naho musanteri wa komine ya Busoni intara ya Kirundo Dismas Savyimana arakenguruka nawe nyene bimaze gukoreka gushikuba. Duhereye ku bikorwa bimaze gukorwa harimwo kijanye n'ishure ry'imyuga ry'Imurore, ari muri zone Murore nyene ku mutumba wa Murore, aho uno musi tubona ko imyuga iri kirahurumbirwa. Twasavye ko bahashira imyuga abene gihugu bakeneye kandi yabafasha vyinshi. Aho rero turabona ko izodufasha ikintu gikomeye mu bintu vyo kurwanya ubushomeri canke ibindi vyo kubura akazi mu gwaruka, kuko uzosohoka muri ico kigo azoba ari umuntu ashoboye kwihingurira ibintu bitandukanye. Ico kijana naho mwumvise ko nko kw'ivuriro rya Rugando ni ku mupaka w'u Rwanda muri Gubikara muri zone Gisenyi, naho nyene abene gihugu barashimye cyane uravye aho bivuza no musi twe twariyunganije turaba bishoboka vyose kugira iryo vuriro rizitangure. Barivuza kandi barabona ko bafite akamaro gakomeye uravye aho bahora bivuza. Iho amazi ari karava muri Gisenyi Kigeri kabandanya ku mupaka, aho rero turabona intambwe uravye ahantu abene gihugu bavoma. Usanga umwene gihugu avoma ibido y'amazi beza igugwa $500, mugo no musa bari kwaragerageza muri Gisenyi amazi amaze gushika ku mupaka. Babona ko hari ubushoboka gakomeye kuko amazi bazoyaronka vyoroshe kandi baronka amazi meza, ico gizotuma rero umwene gihugu yorohererwa. Naye Aimable Nzoyisenga aserukiye umukuru w'ishirahamwe FCBN arakenguruka yongera atera kamo, aho asaba ko uwo mugambi bubandanya kuko amazi ni ubuzima. Twebwe n'ukuri turakenguruka tugashima twongera dusaba ahubwo ko uwo mugambi naho igice ca mbere cohera, igice ca intambwe igira kabiri yotangura kugira ngo abene gihugu dusanzwe tuvugira abandanye bamererwa neza. Akamunotera ubwa mbere no gatera abadufasha nuko bomenya yuko amazi n'ubuzima niko bama babivuga. Rero abadufasha turacabakeneye kugira ngo babandanye bashimangira iyo migambi y'iterambere yamaze gutangura. Nkongera nkakengurukira leta y'u Burundi nayo nyene atako itagira kugira ngo ibandanye ivugira abene gihugu kugira ngo batunganirizwe. Akamu ka gatatu nugatera aba bene gihugu bari mu aya mashirahamwe duserukira ku bwa mbere bumenya yuko gukingira ayo mazi
bituraba twese. Rangiza tubamenyesha ko uwo mugambi wo kubaka urugomero rwa Rusumo washobotse ku imfashanyo y'Ibanki y'Isi yose ifadikanije na leta y'u Burundi. Uwo mugambi ukaba usangiwe n'ibihugu bitatu, u Burundi, u Rwanda na Tanzania. Aha rero u Burundi bukaba buza imbere ku bice 85%, nayo ibice 15% bisigaye bikazoba vyarangutse gushika mu mpera z'umwaka 2021.